bivuze iki nshangira ingufu isumba shaka iyindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe. Uyu ni Angeline Ndayubaha, umutambukanye w'umukuru w'igihugu umaze igihe agaragara mu nyifato itari nziza, aho mu minsi 2 gusa y'igikorane yagaragaye yambara umumiliyaridi n'inusu w'amafaranga y'amarundi. Ibi bikaba byarababaje abarundi batari bakeya, ndetse benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo ubu butegetsi bwa CNDD-FDD buhinduke. Abenshi bakanemeza ko Angeline Ndayubaha ari utegeka Uburundi by'ukuri, kuko biboneka neza ko ingingo zose zidafatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo zifatwa n'uyu mutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha. Ibi akaba ari ibintu byababaje abarundi batari bakeya, kugeza no ku bategetsi bo ku rwego rwo hejuru nk'abashiranganje 2 ba mbere babaye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, harimo Generali Arengiyome Bunyoni wabangamiwe bikomeye na Angeline Ndayubaha, hakaza na Generali Gervais Ndirakobuca nawe wabangamiwe bikomeye n'uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, aho benshi bamaze iminsi bagaragaza akababaro n'agashavu baterwa n'ibiriko birakorwa na Angeline Ndayubaha. Benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bakurwe ku butegetsi, kuko bariko barasesagura amafaranga y'igihugu. Tubigaruka ko mwidonido y'amakuru atugiye kubabwira byinshi bitangaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko abarundi ubwabo aribo bagomba guhaguruka bagahindura ibintu, kuko Angeline Ndayubaha agejeje igihugu ahatemba abinyujije mu mugabo wiwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Angeline Ndayishimiye amenyesha ko iyo abantu bamuvuze ko ikintu aca akigwiza mu kugikora. Arashimira abafise ibyo bamuvuga ko, kuko bariko baramumenyekanisha mu makungu kandi bamugize umusitari. Agira ati jewe nagira ndababwire, iyo abantu bamvuze ikintu nca ngira ingufu isumba cacindi kugira abantu bazovuge gushiga bagire bati reka duhebe. Sinshika intege kubera bamvuze, ahubwo baba ariko barampa courage, baba ariko baramenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde? Angeline ninde? Angeline ni jewe. Barya ni imburakimazi. Ntimuze murare mudasinziriye ngo bariko baramvuga, baba bariko barankomeza, baba bariko barangira publicité, baba bariko barangira umusitari. Angeline Ndayishimiye 2025 ukwezi kwa 6 2020. Bimwe mwavuga byose agiye kubyongereza. Bantu mwavuze Angeline arabahaye isezerano ko birya mwavuze agiye kubyongereza. Mwaravuze ngo yambara umiliyaridi n'igice mu minsi 2 agiye kubyongereza. Mwavuze ngo araganza umugabo agiye kubyongereza. Mwaravuze ngo yarabangamiye abashiranganje ba mbere Bunyoni na Ndirakobuca agiye kubyongereza. Mwavuze ngo niwe nyine Prestige ivugwa ko yibye amafaranga y'igihugu ngo igiye kugura igitoro. Ibi nibyo agiye gukora ku rugero ruteye ubwoba. Mwaravuze ngo ajana umuryango wiwe wose mu ngendo hanze y'u Burundi agiye kubyongereza. Mwatangajwe no kubona yinjiza musaza we mu nama nshingamateka kandi atahora azwi muri politiki agiye kubyongereza. Inyishu yiwe iratomoye, agiye kubigwiza inshuro nyinshi gushika munumye. Nibiki bindi mwamuvuze ko byose arabikurikira, none ngo yasanze muri imburakimazi, none ngo arabashimiye ku kungene mwamugize umusitari. Ubushimwe bugiye gukoroka nk'imvura. Nukuri ibintu Angeline Ndayishimiye yavuze, benshi bakaba bemeza ko akwiye kubihanirwa, kuko aho agejeje igihugu ni habi cyane, kandi benshi barabona neza ko igihugu kigeze ahatemba kubera Angeline Ndayubaha uri gukora ibintu biteye ubwoba ndetse biteye isoni, aho abatari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bamwirukane ku butegetsi, kuko ariko akora amakosa ubu amaze gutembya igihugu. Iyaba ibyo wambara canke ibyo urya ukoresha amahera yawe canke umugabo ari we abigura akoresheje amahera yiwe, nukuri nta murundi aba agotoka umwanya ngo ariko arakuvuga. None uribagiye ko
n'amavuta wisiga ava mu makori y'abarundi. Uribagiye ko ku mwaka igihugu kikwishurira imiliyoni zirenga 700 fabu yo kurya? Ayo mahera wibaza ko ava he? Si mu makori abarundi batanga? None washaka tureke kubaza ingene amahera abarundi bakwishurira akoreshwa? Ikikuyemwo ngo nutuba turiko turakugira umusitari. Umuvyeyi ungana uko urarondera kuba umusitari? Ibi ni bimwe mu byo abarundi bari kwibaza, aho bavuga ko ibi bintu biteye isoni kandi bibabaje kubona umuvyeyi angana gutya arondera kuba umusitari. Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ati abariko baramvuga mwese muriko mugirira publicity menyekane mu makungu, ndetse abantu benshi bamenye gusumba uko bari banzi. Ibi bintu ntabwo bisanzwe ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ndetse ni ibintu biteye isoni cyane binababaje cyane. Ni nyuma yaho mu minsi 2 yonyine y'amasengesho yo gushima Imana yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu Igitega, Angeline Ndayishimiye mu minsi 2 gusa yari yambaye amasaha 2 adasa agurwa amafaranga y'amarundi arenga imiliyoni 800. Bamwe bakibaza ati isaha igurwa ibihumbi 45 by'amadolari n'iyindi ya 51 by'amadolari y'amayero, murantunga ntagara amadolari n'amayero. Ubwo koko uyu mutambukanyi arenzwe ibibazo abarundi barimwo? Mbega ko yihuse kumenya no kwishura abamuvuga atigeze avuga na rimwe uko abarundi baronka agatoro canke agasukari. Bamwe n'abandi bakabona ko ibi bintu Angeline Ndayubaha ariko arakora biteye isoni kandi byari bikwiye guhagarara mu maguru masha, kuko birababaje kandi birateye ikibazo n'ikimwaro kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arondera kuba umusitari, ndetse benshi bakemeza ko ibintu ariko arakora biteye isoni ndetse bibabaje, aho benshi mu barundi barakarira ubutegetsi bw'umugabo we kubera Angeline ubwe usesagura itunga ry'igihugu, ndetse byose akabikora ataco yitayeho uretse guta igihugu mu manga no gukomeza kwica ubutunzi bw'igihugu, aho benshi bemeza ko ibintu bikomeye cyane ndetse byageze ku rundi rwego ruteye ubwoba, aho benshi mu barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa Ndayishimiye buveho, kuko ntaco buriko burafasha abene gihugu. Bamwe n'abandi bagiye bagaragaza ibyumviro byabo barabye ingene uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko aritwara. Bonjour, je narigeze kumva agakuru kigeze gutembera kavuga Evra gatwara igisagara ca Buja na Sylvestre yigeze gutwara Muyinga bigeze kwitora bagira umunsi mukuru wo guhamba ubukene kubera amamiliyaridi bari bamaze kugera ko baratumiye abagenzi kandi barabarabye barihorera cane. Rero nabo bashobora kuba bariko barashima ku myaka 5 ku mufuko waronse amahera, umunwa ukaronka icurya, umubiri ukaronka ico wambara, abagenzi barabaraba bakihorera. Nabonye iby'i Burundi bwacu babitwara buke buke bigateba muga bikaba ugasanga imbwa yiruka ku kayabu, akayabu hari igihe kirukamwo ubwoba kakiyubaka mu kwipompa n'ishavu ryinshi kagahindukira kakirukanka kuri yambwa. Imana nikomeze iturindi uko biri kose ibintu bizahinduka kandi bizagenda neza cane. Zamwihangana basha umurimyi abegwa n'imisaruro no kuba yabonye icyo asarura. Ariko nukuri birababaje ibyo Angeline ari gukorera abarundi, birateye isoni. Amahera biba bagura utwo dushano. Ahubwo mu Burundi ngira n'umugore wa Neva niwe atwaye igihugu, kuko nta mugabo muzima avuga ubugugu nka burya adafise ikibazo. Nukuri birateye isoni kandi birababaje ibiriko birakorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Nukuri birateye isoni. Abarundi bafise ico bakora bari bakwiye gutabara abarundi, kuko igihugu bakigejeje ahatemba. None ni irya mbere wumvise uwambaye iyo saha y'ayo mahera. Nukuri naho ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu
aranafise ubushobozi bwo gusuma. Nukuri birateye ikigongwe. Ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi ntibyemerera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kwambara ibintu bizimbye kuriya mu gihe yambikwa n'amakori y'abanyagihugu bababiriye akuye. Uwo mukecuru wacu nyakubama azohava arangiza nka Mukamugabe muri Zimbabwe bari barasigaye bamutaziriye mama guci ubutegetsi buraboreza bukakwibagiza iyo zoja niyo bwahera ahandi bukakwereka ko uzokumako biviye muri vuga kuma ngo bukakwereka ko uzagumaho. Nukuri azahera nka Mukamugabe. Murabura byose ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu byose arabibona kuko niwe ubigaba. None ko atawundi umuhagaze hejuru yabuzwa n'iki kubikora gutyo. Ko na Bunyoni wageragezaga kumucyaha bamusunikiye mu ibohero. Murabona nyine Angeline Ndayubaha yakora iki kisumba ibyo ari gukora aka kanya. Ibi ni bimwe mu byo abarundi bagaragaza bakerekana ko Angeline Ndayubaha ibyo ari gukora abizi kandi ko abigeze kure, ahubwo ko icyo azakora ari ugutembya igihugu. Iyo bamvuze iki nshangira ingufu isumba cya kindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinshika intege jewe ngo baramvutse sinshika intege ntabwo baba bariko barampapukari bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde? Njerina ninde? Njerina ni jewe, ni jewe nyene, nta wundi ari muri jewe, ni jewe nyene. Kandi nta muntu afise ubasha bwo kumpindura uwo ni jewe, ni jewe n'Imana yanje. Baravuga baritaza akanaka haba n'imburakimazi bajya n'imburakimazi n'ibicavuta mugabo nibi cantege mugaje nta ntege zo kugira ncika kubera ivyo bavuze ntibikunda mureme ntimuze muyumvire ngo je azocika ifuku ngo bavuze ntibikunda. Nimuze murare mukanura ngo umutwe ugize ngo bariko baramvuga bariko baramvumeza bariko bangira publicité bariko barangira umustar bariko bamenyekanisha kugira ngo oni ikunde isubire inyongera agashimwe hajya baba bariko bangira publicité. Abantu bavuga bose bangira publicité kugira ngo bikunde nasho zinisubire imenye inyizere hagiguma irabo baramvuga karabo bakireka turavyo ko baravuga bakavuga isosi karabo uwo muntu ninde yitwa nde ameze gute ni jewe nyene n'Imana yanje nkomezwa na Kristo kuko ni watanga inkomezi. Nta muntu acifuto umutima wanje ngo uhangayika abeka arankomeza.